kuri uyu wa 15 Nyakanga amakungu y'amahimbazo ku mwaka utashe ibijanye n'intwaro rusangi demokrasi ishirahamwe Parseme ryashaka guhutumwa abarundi kugira turabe ko twokwikebuka kugira turabe iyo demokrasi ko hari ico yotumarira. Ubwa mbere hoho turavye muri kasi cyane ibihugu vya Afrika muri myaka ya 60 ibihugu vya Afrika byararonse kwikukira. Bironse kwikukira byari biza ati twikuye ko bakavantara tugiye kogorora, ariko vyinshi byace bija mu ntwaro z'ubukazo, ibiturire, ingwano, gukumirana n'ubundi we gitotagira izina. Muri za 90 igihe habaye inama y'irabol kaziba ivya demokrasi, mugabo niyo demokrasi imaze kuza ifatiye ku migambwe myinshi n'ubundi kakabi ntaho kagiye, bya biturire kwa gukumirana byose byagarutse kwa kundi ubukene mu vya Afrika birabandanya. Ndetse ubuhoho mu myaka 2020 ya makudeta ya kera umenga subiye kuba nka yeze muri iki gihe. Umuntu akibaza ati none ya demokrasi yatuzaniye akahe kanovera? Nongaha mu Burundi nuko igihugu cy'u Burundi cyaronse na kwikukira kiraca mu njyane mu ntara z'umukazo babango ni zigisirikare ngo ni iki haraza demokrasi. Mbwa turi muri vya bindi kimenyamenya nuko gushika no musi tukuma twidogera kwa kundi bwa butungane twarondera ibyibiturire ni kwa kundi ubukene turi nyuma ni ya demokrasi atakanovera gashasha ituzanira. Igihugu kigwa ngo ni cyane imbere gikenye ku isi kiri mu vya mbere bikenye ku isi. None i demokrasi tatuzaniye ubutungane, demokrasi takuzaniye ntwari bereye kugira abarongoye abandi ntibicare ku gakanu abo barongoye, kuko kujya gusahura amatungo y'igihugu kutubahiriza agati y'akazi na muntu uri mu ndongozi no kuri kuracinyiza abo urongoye. None iyo demokrasi yoza tukaguma tubona izo ngendo tuzanya akaye kanovera. Twe twibaza rero yuko ikibazo kiri he nuko demokrasi ifatira ngo ni ihiganwa ry'imigambwe. Mugabo uravye imigambwe mu migambwe hatabaye kwisubira ku ngo abantu barabe ingene imigambwe itunganije n'ikije kumara ibihugu vya Afrika cyane n'igihugu cyacu cy'u Burundi tuzosubira inyuma. Ehe tubereke ubona mu mugambwe barafata cyane iyo ariko barashinga amabanga abantu bagafatira gusa ku kuntu umuntu ari umwanya w'umugambwe, bagafatira mu mugambwe ico umuntu yamaze, ukamenya inyungu z'umugambwe nizo zisumba inyungu z'igihugu. Ugasanga abashingwa amabanga benshi ntibabishoboye haba mu nzego zitandukanye. None ico gihugu cotera imbere gute hakura umuntu ashoboye ikintu ugasanga bariko bararaba gusa ibintu bijanye n'imigambwe? Mwarabonye aho bishikana amaproje atuzanira imfashanyo ugasanga ariko asubira inyuma, amafaranga ntakoreshwe tuyakeneye kubera abashinzwe amabanga batabishoboye. None tuzokira gute? Ukagenda amashira hamwe ya leta ingene atunganijwe, ingene usanga batanga ubuzi barunda y'abantu benshi, ugasanga amashira amwe ari karahomba, ugasanga vyose bafatira ku migambwe. Ugasanga mu masoko ya leta bakugize ibirayi by'umugambwe abantu bakaje imbere kubera umugambwe. Barumvise ibyanza byo mu isoko ingene abategetsi bo mu ntware baza kwiha ibibanza mu isoko iki. Hari byo uzanye usange n'ubutare urana amakontra y'ubutare yarasubiye inyuma, ugasanga amategeko ari kararengwa kubera iki abantu bitwaza tuti abanyamugambwe cyangwa umugambwe kubibona, ugasanga abo mu ntwaro bariko barigira inyuma. Tutibagiye kudahana ugasanga umuntu yitwaje umugambwe iranahana anyuruje tunga ry'igihugu ahungamuje agati y'akazi na muntu ukamenga umugambwe ugira umukingire yononye ibinabiri agacaja kwinyegeza mu mugambwe ngo umugambwe niwe ugira umukingire. Ugiye ingene by'amatora bigenda ingene amahera ava mu matora, ugasanga umugambwe kumbura ubwira abantu atizana amafaranga bari mu mashira hamwe kanaka ya leta, ugasanga bariko barakoresha n'uburyo budaciye mu mategeko ngo bashaka kuraba ingene ngo boterera bogira iki. Ibyo byose ugasanga ari kibazo. Waja muri nko vya cohesion ugasanga abanyagihugu rimwe batari mu mugambwe runaka uri ku butegetsi bakavuga bagaca mu mengo barakumiriwe, ugasanga ni kumira iki utari mu mugambwe runaka, ugasanga ni kibazo. Ukaraba ingene abo mu ntwaro babana n'abari mu migambwe, ugasanga abo mu migambwe abatwara mu migambwe bashaka kuvogera abakora muri administration, ugasanga ari muri amatari canke n'ubundi, ugasanga namusabe ugasanga rimwe bariko basa n'abatumvikana barongoye umugambwe twaba twabyumise mu ntara kana, ugasanga umuntu ntamye atakazi kanje kagarukira ngaha. Haba baja mu migambwe ugasanga nta vyo bagiye gukurikira. Abantu bakubira ko baja mu migambwe kugira abarya igihugu baronka ibyo bajya, nta vision. Umunyamugambwe muge tuti uri mu mugambwe kubera ufise ihe vision ushaka guteza imbere igihugu, kandi ugasanga ntibumva ari tubari mu mugambwe bazi bati tugiye mu mugambwe
kugira shitoro gico twirira igihugu gishake gisanzwe. Waje ugasanga n'imigambwe y'abatari ku butegetsi nabo nyene ugasanga bavuga bati twebwe dushikiriye badushinze umugambwe ivyo bindi batwihereye amabanga ya naya iki ari urongoye umugambwe ati ibindi birarangiye. Haja mu vy'amatora ugasanga amarinduru muri transparence electorale mu muco ugasanga nibibazo ingene vy'amatora bitegurwa n'ingene ibikorwa. Hanyuma ugasanga no mu mashuri umugambwe ugasanga abanyeshuri bamwe bariko bari bavuga ngo bimuka mu mashuri bitwaje ikenye ngo ni mu mugambwe, ukabona neza yuko n'ugwaruka rushobora kuza rurakurikira rugiye mu vy'imigambo ugasanga ruko rurakoreshwa kumbura ugasanga no mu bwenge no mu bumenyi nturiko ruratera imbere. Haja muri mwe vya liberté publique ugasanga abantu bariko barashikiriza kumbure barabinuvye, hari amaterima aho arakoresha ngo banakanaba nibipinga canke nibindi, ukabona neza yuko haba hari kibazo. None iyo ngendo ibandanije none mwumva twoshobora kuzogorora nuko re hageze igihe abarundi twikubita gashi twarabi demokrasi tukarabi imigambwe none yaje gukora iki? Kuko tutaronse uburongozi bwiza, tutaronse ico bita leadership mu migambi ngo yankadire neza abakadire bayo itanga inderi kwiye yigisha abantu kubera iki uri mu mugambi wifuza kuzoronka iki. Mu bisanzwe twari dukwiye kuvuga tuti umugambi ku butegetsi inyungu ya twese nuko amahoro n'umutekano bisasagara, nuko ubutungane busasagara, nuko umwe wese ashoboye gukora utwiwe tugahayanwa kirite d'excellence kavuga ati jewe mpayanwe nkoze neza ndabeshwaho n'icuya canje ndidegembya ngakora, hanyuma umuntu akabeshwaho nivyo yabiriye akuye. Aho onye nibaza yuko n'uwo mwimbo tworonka mugaba handi ho tugumye uku yuko abantu baza kwinyegeza mu mugambwe imburakimazi baronka ibiti basubira batabikwiye batagera gute igihugu kizotujana tukibona. Twari duteye akamo rero kuno munsi wahariwe demokrasi kugira mu misiza twiyumvire cane uburongozi leadership y'abantu b'injyamunyu. Mugana Rudoviko Rwagasore avyo ati ahatagira ubukuru nyabwo ntateka n'iterambere rihashoboka. Urumva rero twabanga kera ngo umugambi umwe n'imigambwe myinshi urabona ibibazo biguma ari vya bindi tubidehe. Rero si imigambwe myinshi canke umwe, igihambaye ni ingene duhinduka kuri ubwo burongozi no kuzikunda igihugu. Twasaba yuko hogera igihe leta yifata nkama ku buryo haboneka ishaka yuko vyohinduka.